banditse bati le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents. Est-ce qu'il n'y a pas moyen yuko trop précisa igitigiri cyaba vice-président kikaba kirimo uvuze des vice-présidents umengo barashobora kurengana babiri murakoze. Honorable Mbazumutima Renova ze nyakuba kumpa ijambo ico Claude aje kubaza nico nagira mbaze nanje pour en besoin de précision ngira ngo umuntu yovuga kubera kuko ni namashinga amateka yasanzwe twaboneye ko hariho deux vice-présidents sinzi rero yuko iyi tugiyemwo ishobora kugira aba vice-président batatu canke bane nibaza yuko pour éviter des confusions umuntu yo précisa. Honorable Iradukunda Dieudonné murakoze kumpa akanya kuri no article 14 iri phrase rya mbere uravye ngibwirizwa shingiro ingingo y'ijana na 76 iterura iryo phrase uko nyene je ndibaza ko kurire kuko nkuko nibwirizwa shingiro ryayitegekanije ataco byo kwica urakoze. uvuga yuko akantu tutagakuramwo ka il doit être multipartite. Ako ka multipartite karavamwo ndiko mvuga kwikica. Le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents. Et deux vice-présidents. Kugira ngo aba vice-présidents babiri oya aba vice-présidents uko nyene canditse ni nako nibwirizwa shingiro ricandika kavuga ko tuto gikora ngako ka multipartite nta raison d'être ko vamwe. Je n'abashimiye nuko vyerekana ko musoma très bien kugiye en dehors de la constitution ubugiye mu makosa nuko donc il amendement turayemeje. Alinéa 2 première phrase reformuler l'alinéa comme suite. La composition du bureau de l'Assemblée nationale tient compte des équilibres constitutionnels. Motivation, meilleure formulation. Honorable, très honorable. Oui. Murakoze kunyongera ijambo kwa murongoye ino nama muraraba neza muvuze muti il doit être multipartite mukavuga ko mugakuyemo abane mubona ko mushobora kwitera ingorane. Ikindi cha kabiri muvuze muti les équilibres mbako muca mugonganya ibintu bibi de réalité. Hariho igihugu ntigitunganywa umunsi ku munsi, ari nayo mpamvu washiraho ibwirizwa nshingiro rimara igihe, kandi aya mabwirizwa yose ntaze kugira ngo agongane n'ibwirizwa nshingiro. None muvuze ngo multipartite mukamugikuyeho, abandi nabo bazoyibona gute? Yama pourcentage azavugwa n'ibindi amakota muzoheza mu bigenze gute? Iyi multipartite ni muyireke, kuko none nkano nta bantu babaye kopte kubera iki
muca mubivuga ngo iki? Donc le bureau nigume kuri il est multipartite. Umunsi batazoboneka sawa nta kizopfa. Mugabo kibi nuko boboneka mugabo bikaba bitabaye prévu au niveau de la disposition muri règlement intérieur. Nibaza ko vyumvikana. Murakoze. Arakantu nshimye mfashe muri ivyo igihugu gitunganywa ku munsi arashobora ko harabayemo tuvugana ko arashobora ko harimo ibishobisho peut-être. Donc ndiko ngira icyo mvuze toye ijambo vice-président wa commission, il a un mot à dire là-dessus. Murakoze mwubahwa igikorwa muri mwadushinze muri commission sureze be turi kumwe nuko twagize andeba turaraba ibibizwa shingiro rivuga, turaraba ni ryari tusanzwe rigenga n'amashinga amateka, turaraba ukuntu ibintu byagiye biragenda, turakomprena yuko multipartite on faisait référence à ma partie et à les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Insiguro eje gutangwa irumvikana kandi twavyibajije mugabo hanyuma dusanga muri règlement nyene haraho bavuga ko à chaque début de la session ordinaire turashobora kuyigira modification. Nkumbure rero la constitution kubera imari gihe kirekire kandi ari byo umuntu aba yipfuza muga ko possibilité ba yaratanzwe, ariko comme plénière iba ari souveraine nkumbura abandi boca bagira ico bashikirije muga ko ari kuraba ukuntu ibintu byagiye birevoriwa mu gihugu ngaha ukuntu la représentation niveau de l'Assemblée nationale ukuntu imeze. Est-ce que pour le moment nicyo gituma na ni motivation ubona ko yari yabaye ko ari anaju inutile. Murakoze mwubahwa muturongoye muri bino bikorwa. Harabundi mwari kumwe muri commission honorable Ngendakumana Sylvestre. Murakoze mwubahwa murongoye no nama kumpa kano kanya nanje mwari muri commission ngire cyo ndabivuze ko nivyo nkuko honorable Martin byandaje kubishikiriza twaragize débat kuri ya article hanyuma ikicuko robiro iterezo kuba multipartite en soi ntajo cari gitwaye mugabo twararavye la réalité pour la législature tuja tuvuga tuti nivyo le règlement intérieur si statique ni dynamique nkuko honorable Martin yaje kubivuga cyatuvuga tuti kuko nta matora yandi yimirije gushika muri 2030 la composition rero y'uno munsi si multipartite abo batowe nabo abo baje bari kobute birimo muri constitution ico gituma muri aline ya kabiri twaje tuvuga yuko la composition itegerezwa ku respecter les équilibres constitutionnels aho ntawe dukuyemo no kuvuga yuko abo bandi bose bari muri ngaha muri hémicycle bashobora kuja muri bureau atanumwe dukuyemo donc ya pariye rero yuko twokwibaza yuko iyi règlement intérieur iyo bitwahije amategeko ntaco yishe mu bijanye bon iyi amande ntashoboye kwica mu bijanye n'intunganyo y'igihugu pour cette législature 25-30. Murakoze honorable Ndaruvukanye Zeno. Murakoze kunyongera jambo mwaba murongo bino bikorwa jewe mpagaze aho heje kuvuga hakaze turabye la couleur de l'assemblée actuelle tugiye gushiramwo il doit
kuko handitse il doit abo bandi mu bakura he duca tubakura he abo bandi kuko abo bandi babaye kopte ntabwo babaye kopte mu migambwe babaye kopte mu mugambwe umwe n'abatwa bongeye ko kandi abatwa bari ngaha ntabwo barepresenta umugambwe nico gituma iba il peut byari kumvikana mugabo handitse ngo il doit nitwitega umutego rero ngo dushiremwo ako kantu gatuma twebwe nyene tuja en dehors y'amategeko murakoze honorable hariya yavuze ati aho kantu kongeramo kati iyo alinéa yo kongeramo uti la composition du bureau de l'Assemblée nationale tient compte des équilibres constitutionnels donc yuko ibije kunganira ya alinéa ya mbere gatwumve honorable Yadukunda Dieudonné. Murambabarira nabuze ingene ndabikupa umushinga amateka yejeje kuvuga turasanga icimviro. Murakoze honorable Banyiyezako Boniface. Yego murakoze mubahwa jewe cyane ni question de forme mbonye ahantu kuri article numéro 13 on a écrit huis clos au lieu d'écrire oui on a écrit 8. Subiramo. L'assemblée plénière se réunit à huis clos. Huis clos. C'est mal écrit. Article 13. 13, oui. Ah, banditse 8. Oui. Aho bakabonye bo muri kwa DR. Honorable Suguru Olivier. Urakoze mwubahwa urongoye ibikorwa by'uno munsi najewe nashaka kwifatikanya n'ivyo yavuzwe na honorable Zenaruvukanye mugabo imbere uko avuga nanje mfise la proposition nitwogikuramwo kubera ko bishobora kuba mal conçu la conception du public dans l'opinion wocumenga rofete yuko la famille politique no munsi representa ari imwe umenga dushaka kwanga bya multipartisme. Par contre twoshiramwo il peut kugira ngo twumve yuko twihaye la marge d'ouverture mugabo nituyikuremo complètement. Jewe ce mumfasha muba tuje odora muri article 16 kuko izi article zisa n'ibise cyo bizihuriyeko. Ku article 16 ndabona yuko bakuyemo yuko les familles politiques zaba représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Hamwe twobikuramwo ni nguko twadukuyemwo kuri kiya cha article 14. None igihe abaje muri biro batabaye représentées par les familles politiques bo bazananye he bo baje gute ni nguko ashobora kuba umuntu je m'excuse mu batwa bari représentées akavuga ati jewe ndi pose candidat nk'umwendepanda niyo bafise le droit nibaza yuko bafise le droit mugabo tukigumijemo yuko bari bazarepresenter par les familles politiques bifise aho bizananye bigaca bikaba bifise umurongo bizananyemo nico ashaka gushiza murakoze. Honorable Manira Mbona Venant. Murakoze kunyongera akanya jewe ndashikiye cyane yuko iyi amendement yateguwe na commission twoyikora gutya nyene kuko handitswe yuko le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents. Uwo gisoma wese naho wa muntu cy'amanyamahanga arumva yuko atavye umugambo umwe urimwo. Kanatsinda noneho no muri constitution cyanditse gutya nyene. Byumvikana yuko akaturuka kuyemwe ahubwo niho vyiza kuko kagumyemwo nkuko honorable Zeno Ndaruvukanye yabishikirije twaba dusanga ahubwo ariho twiteze umutego nimba dushizemwo iri doit canke iri peu
murumva yuko twatwiteze umutego ahubwo mbona byo bavyiza tugakuyemwo ntaco vyica niyo hagera guhindura kuri legislature ikurikira bazoheza bahinyanyure nta ngorane numva ko atangwa nayo bitwaye murakoze honorable Nibigira Ezekiel. Egome nanje nagomba mbanze nkenguruke kuba mumpaye ijambo nyakubahwa murongo inama nkaba nagomba nifatanye n'abagenzi banje na cane commission ya duhaye intumbero y'ingene tworoformira iya linea mu vy'ukuri jewe niyumvira yuko iyi legislature dutanguye uko vyagenze ni kujya nyene nta yandi matora tuzohava tujamwo muri iyi myaka 5 uko rero vyagenze kukaba ari uko mu vy'ukuri birumvikana yuko iyi reformulation yagizwe twoyishigikira kuko nta wundi mugambwe urimwo byo kwiyumvira yuko abantu bohava biyumvira yuko tugomba tugira umugambwe umwe oya igihugu ntigihagarariye kuri aya matora hazoba yandi matora muri kazoza kandi abaye inama zikaba abazoba bagize iyo legislature bazogaruka bagire amandema y'iyi reglement intérieur kwari gushigikira rero yuko amandema bashoboye kuduha twoyishigikira kuko niyo ikuramwo ekivoke zose zohava ziza murakoze nyakubahwa akantu karakomeye kadutwaye umwanya utari muto. Honorable Ndizeye Oscar. Murakoze mwe murongo inama kumpa akakanya. Najewe nagira nifadikanye n'abahejeje kugira ico bashikirije. Mu bisanzwe iyi disposition ukwiri irikwije. Étant donné même que iprena suruse kuri constitution. Aka kantu rero twogakuramwo kugira ngo ntikagume gapreta confusion na cyane ko mu gihe robiro yo haja twamaze gushira aka kantu tutagakuyemwo ahubwo tuba twugururiye abashobora kuvuga yuko robiro yahagiye itoba yisunze itegeko twashize iri tegeko turiko turashiraho no munsi. Rero ndashigikiye ko aka kantu kavako pour éviter toute confusion ou pour éviter izindi spéculation zose aho zoza ziva. Murakoze. Très honorable. Murakoze kwa munyangiye ijambo kwa murongoye no nam nabumvirije aha muri executive bariko barabumviriza muraza muvuga bimwe mupima amajambo bandi bariko baratwumviriza muri executive bavuga ngo iki arabavuze bati ngo umugambwe umwe ngo mu Burundi hari umugambwe umwe mukuru w'igihugu ati abantu batoye programme politique batora projet de société none namwe muti mugiye kubona kubiri na leta n'umukuru w'igihugu muriko murabivuga diferama
kubera iki mubisigura ngo iki kubera iki aha iyo turi hano tuvuga indirect ibi turiko turavuga ni indirect niyo mpamvu turi hano abantu ntibavuga amajambo uko babyifuza ni ukumenya ko turiko tuvugira igihugu ntiriko turavugira amatora turiko turavugira amatora turiko turavugira igihugu bisigura rero yuko iyi uko muri ko murabisigura muti igihe cyose nihagera yandi matora bazoheza bahindure mbega ndababaza mushaka yuko umukuru w'igaca bigenza gute yisunze mwebwe ivyo muri ko muravuga hano abavuga bati ntibe multipartite none umukuru w'igihugu mushaka azoca bigenza gute nimuce munyishura niyo mpamvu nababwiye nti igihugu ntigitunganywa umunsi ku munsi kugira ngo igihugu cyubakwe nuko abantu bategerezwa kubona kure hano rero nk'abashinga amateka iyi novuga ko kubona kumbure iyindi migambwe itashoboye kuronka amajwi yoshobora gutuma baza hano novuga yuko ahubwo ni n'ibitangaza ariko mwebwe ntimuce mubifata comme en fait nkuko ndiko ndavyumva hari uwavuze ati none ko turi mu gihugu multipartite none nabo muce muvuga ngo multipartite mugikuremo donc mwe mu contredire umukuru w'igihugu le président de l'exécutif ibimaze kuvugwa vyose inyigisho zimaze gutangwa donc zihinduka ubusa ngira muri ko muravyumva en fait muri no projet de règlement ico nico gikomeye ako niko kantu nabonye gakomeye jewe ntacyo navuze kuko narindindiriye ko mwebwe hano mu namashinga amateka mwebwe nyene mugira ico muvuze ariko navyumvise aha tout au plus ou tout au moins bashiraho il peut kubera l'environnement turimwo il peut être multipartite mbe kubera iki muvuga ko ari batatu muri bureau ahubwo mwari kuvuga muti vu les circonstances musheho babiri none kubera iki musheho batatu donc muri ko muri contredisa mwebwe nyene none muzoshiraho babiri cyangwa muzoshiraho umwe ko mwavuze yuko muri ko muravuga ngo n'umugambwe umwe ngo washoye kuba representer hano no mucamushira mu president umwe murumva ko nimo fuma mujya muti il peut être multipartite ariko ntimuvuge ko multipartite ako kantu mugakuramo kuko umugakuyemwo bamwe bo hanze nirigwa mvuga bacha bati mwabonye muzoheza muze kwisigura muvuga ngo iki turibaza yuko la réalité y'igihugu niyo tu il peut être multipartite vyibure ico cojamwo kugira ngo ibintu bimere neza
turiko turaja heza ntituriko turaja habi ntidusubira inyuma turiko tuje imbere voilà nibyo nshoboye kuvuga murakoze murakoze cyane ibwirizwa shingiro rivuga multipartisme yego hanyuma n'ako kantu katwumviriza abandi ariko abaza barasuramwo ibyo abandi bavuze kubera tuavanse ko abandi bararindiriye ko tubeza ngo tubirungike. Honorable Bikebako Gérard. Murakoze mwubahwa kumpa ijambo, nagira ngo nifadikanye n'abandi bashinga amateka bagushimiye ukuntu uri kurarongora ibikorwa by'uyu munsi. Nanje nagira ngire icyo mvuze kuri iyi article 14. Iyi phrase ya mbere uyisomye irikwije nkuko komisiyo yabidupropoje, nkuko honorable Zeno na honorable Ezekiel babishikirije, irikwije. Iyi projet de reglement bayiturungikiye kugira ngo tuyadapte à la situation actuelle de l'Assemblée nationale. Situation rero actuelle ikimeze nuko nyene imeze. Tugize duti il peut être multipartite. Iri jambo il peut ryo tuzanira ingaruka ihambaye par rapport nuko twofuta il doit être multipartite kuko ça peut semer la confusion, kubera ko iri tegeko riduha possibilité yo guhinduka. Nihagera iyindi legislature izohinduka kuko uno munsi le président et le vice-président du bureau uvuze ko baba multipartite, abandi tubakurahe. Nitwababura naho bica bigenda gute? Ico rero ni kibazo kitoroshe, arico gituma twokwemera iyi amendement ikaba, hanyuma iyi phrase ya mbere ikagumuko uko irikwije. Murakoze nyakubahwa. Neko ndaraba numvirije byo banyakwashinga amateka bashikirije, ariko twumije bamwe bose byo bavuga les positions bafise au kandi ka multipartisme twagumijemo sinza ko ari cyopfa, ariko naye ndumva ko mengo ko ati iri peu irashobora l'environnement actuel kumbure suko biri ka iri peu bitabaye nibaza batangorane. Nakoshikiza ico kugira ngo abandi bona basaba ijambo bari ico bashikije, ariko turaba tuti ego nivyo nitwitega umutego mugabo non plus lituje inyuma y'ibwizwa shingiro kandi nituje inyuma ya l'exécutif contre l'exécutif.
Honorable Niteretse Martin. Murakoze cyane mwubahwa kunyongera ijambo. Nivyo akajambo menga karagoranye umugabo hariho ukungene kundi vyari gukogwa. Bisanzwe mwibwirizwa ntinda kuja mu madetail yose. We nonsa principe. Hanyuma ikitabujijwe mwibwirizwa kiba kirekuwe. Ikibazo jewe ngira ni au niveau pratique. Kuko iyi disposition yavuye mwibwirizwa shingiro. Akaka ipetre multipartite ni ajout bari bashizeko peut-être bivanye n'ama circonstances bariko barakoreramo ico gihe. Mugabo naka tutagashizemo n'ubu nibaza ko atavyinshi vyopfa. Gusa ikibazo je ngira uno musi tuvuze tuti ipetre multipartite nico kimwe nuko tugashirako kuko nibwizwa shingiro nta na hamwe babibujije nimba uwo muntu ashobora kuboneka on peut la joindre à l'équipe. Mugabo tunize tugashiramwo nuko tuba dufise pratiquement uno musi cha tubigenza gute. Nico kibazo cyenyene cyonyene cyaje gati none tukocha tubigenza gute uno musi si demain on procède au vote des membres du bureau comment on le fait. Nimba hariho ntuzenya uniformire umuntu yokoresha mugabo ndako ndabona ko comme c'est une phrase qui est tirée de la constitution mbona yikwije kuko byose ntwenda kubishiramwo peut-être banyakobashinga amateka baraza kugira ikindi bashikirije mugabo je mbona ko twiyarese au niveau des principes gusa kiba gikwiye. Murakoze. Murakoze. Je suis de votre avis parce que l'article 176 de la Constitution, il vous gâte, le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents. Ntakindi kirenga ngaho. Urumva rako kantu katagiye ko naco vyica. Nituzatugiye inyuma y'amategeko y'ibwizwa shingiro. Abantu baji basaba ibibazo ni benshi kuri akantu ariko karakomeye uko dutinya kwitega umutego. Honorable Karera Denis. Murakoze cyane nagomba nshigikire ibiheje gushikirizwa na mugenzanje Honorable Martin. Twisunge cyane la constitution hama i règlement en vigueur yari yubatswe hisunzwe ishusho y'inama nshingamateka y'iki kiringo caheze. Nico gituma nibwizwa shingiro ritegekanya ko ino règlement yama izirasubirwamwo au début de la législature. Vyumvikana yuko niyo uno musi igomba kubakwa hisunzwe ishusho y'uno musi. Ibisigaye respectons la constitution hama la volonté politique mu gihe tutiyugaye tuba twuguruye kwishobora gukora ikigomba cyose. Pour moi, je soutiens l'amendement de la commission. Merci. Honorable Misago Zaché. Murakoze mwubahwa murongo inama kumva ijambo na general ko ndavuga nti uravye iyi article ikivuga aka kajambo kugakura ko muri no legislature mbona ari ibintu bisanzwe kuko naho twokagumiza ko uno munsi twakoranye ejo twarakoranye amajambo yoyo hanze ntibareka kuvuga yuko ari inama nshinga amateka y'umugambo umwe kandi ivyo tuvyitege kuko yabayisha kwabaye gushaka kwa bene gihugu. None rero ko bimeze uko simbona yuko hari uwundi muntu naho twoteka amabuye agasha azoza yinjira muri no nama nshinga amateka muri kino kiringo turimo. Mbona ko kajambo ko ugomba kakava ko nta nico kishe kugira ngo tubandanye kuzinde amandema. Murakoze.
ndabona abanyakubahwa bashira amateka bashira 10 bose bafite icyo bavuga kuri iyi amendement. Hari abavuga bati kavemo, bandi bati kagumemo. Katwumvirize honorable Bucumi Petroni, tuhava tuje mu vy'amatora. Murakoze kuri kano kanya duhaye. Ni kimwe navuga mu ntango by'ukuri aka kantu ni katagumyemwo jembo numengo nukwitega umutego kurya nyakubahwa yabivuze très honorable Geraze. By'ukuri muravye ni aka kantu il doit être multipartite. Ego guhindura tukagira il peut être ndavyumva abitegaza kuba pe kuko dwa ntaho twamukura byovyo, ariko kandi ikibazo jewe mfise mbe tugize tukongera ko ile monopartite au cas où un seul parti ariyo ya remporte amatora, aho hari copfa by'ukuri ni cyo kibazo mfise umva tukakongerako aniba constitution ibiturekuriye je ndibaza ko twogashirako il peut être monopartite au cas où. Murakoze nyine. Murakoze, nibaza batazindi surcharge zikenewe tuje ko ivyo bindi kwa rugusurcharge inutilement batwumvirize honorable no kwa tari hari honorable niyo kindi Ernest. Murakoze kuma kano kanya nkuko nabandi babivuze le règlement, le projet de règlement s'applique kuri situation bihari, ariko kandi ukuri kwari nuko iyo cyacu kirareconnaître multipartisme. Nkuko abandi babivuze bafatiye y'ukuri doit être multipartite kubera nyene configuration yari hari dans l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et je nibaza yuko pour ne pas se bloquer quand twizibire ngo tuje en contradiction na multipartisme et autres, nibaza yuko ni brèche nziza yo kuvuga ati il peut être multipartite. Nuvuga yuko la configuration de l'Assemblée nationale telle que imezubu atawuriyo nta wundi kivyendra pour kubico kibanza omundi mugambwe kubera arico, ariko abene yo babigize bagatora umugambwe CNDD-FDD. Rero nkavuga nti il peut être aho numva mengo ubari ubutungane. Murakoze. Honorable Kayitira Rédempteur. Murakoze kunyongera kanya. Jewe ndavye kano gafraze umwanya kadutwaye tukamazeko umuntu avuze ngo iripe mu bisanzwe ico kintu kidashoboka urakireka. Hanyuma ikindi nacenguma niyumvira mu mutwe none inama nshinga amateka yuno munsi igizwe n'abadepite 111 mugabo abasendede FDD barimwo ni 108. Hariho abatwa batatu babaye kopte, abo nabo urashaka gusanga umwe ari umuseneri ubundi nawe ugasanga ni umuprona mugabo yitwa umudepite. None uno munsi abashinga amateka 108 twohurizako ku kintu kimwe yuko muri biro byaba bikenewe yuko hajamwo umutwa kandi atari mu mugambwe CNDD-FDD. Uno munsi tukabaguma tuvuga yuko inama nshinga amateka igizwe n'umugambwe umwe
none ivyo bintu nivyo igizwe n'umugambwe umwe abo bantu bazananye n'ama association ntibatanzwe n'imigambwe ubwoko bw'abatwa kandi turaburokonesa mu Burundi mu nama roshinga amateka igizwe n'abatwa n'abahutu n'abatutsi kandi abo batwa ntituzi iyo bavuye imigambwe bavuyemo mugo twarabemeye bafise ivyubahiro nk'ivyo abahutu bafise baba depite n'abatutsi baba depite none no munsi ako kajambo tukavuze tukavuga yuko iri peu hari ico vyo kwicanyuma tukabandanya ibikorwa murakoze mwubagwa mayi jambo urakoze tuhava duha ijambo honorable Ndaruvukanye Zeno hanyuma tuje tubandanye murakoze kandi kunyongera ijambo navuze mu ntango nti murarabe twitega imitego kuko duhaba dusanga twebwe ubwacu tugiye guhindura nabi ingingo konstitusiyo itatwemera mugabo icyo niyumvira ngaha nk'uko umushingamateka yaje kuvuga mu kanya igice kimwe cy'ibyo yavuze nicyo nemera ikindi ntacyo nemera aha turabashinga amateka 111 harimwo batatu babatwa baruzwe n'amasosiyasiyo atari imigambwe n'amasosiyasiyo ngibaza nti iki kintu cya multipartisme tugikuremo kumwe na bivuga bwa mbere mugabo tuvuge yuko le bureau les membres du bureau représente la composition de l'assemblée kuko muri assemblée ngaha harimo abasore de DFDD harimo n'abatwa nibaza ko kigenza uko tuba tuteze imitego naho dushyizemo peu umengeje muzaba muhindura assemblée legislative tarahera sinzi ko mubigiteguriye cyangwa sinzi yuko n'amateka bitwemerera iyi règlement intérieur turamanda no munsi ni propre à l'Assemblée nationale kandi législature 25-30 nayo ukwisa nabivuze ni ukwisa nyene kandi twe twabigize c'est la volonté du peuple murakoze akoze honorable Saidi Juma ego murakoze nyakubahwa honorable murongoye ibikorwa by'uyu munsi nanje nagomba kugira ico nshikirije ku byari ko birashikirizwa ku kijanye ni article 14 kuri alinéa ya mbere shigikiye byashikirijwe na très honorable Gérard Ndabirabe ariko nagomba nshengira ko shikiriza no kuri alinéa 2 aha yamandema va proposer que la composition du bureau de l'Assemblée nationale tient compte des équilibres constitutionnels hariho ico nibaza tushobora gutahura kumwe les équilibres constitutionnels turavye uko aheruka seni yabikoze aho iharura ibice 40% by'abatutsi n'ibice 60% by'abahutu ikaca yongera igakopta n'abatwa sinzi ko muri biro naho bizogenda uko nyene kugira ngo ubwo bwoko bwose bube represente muri biro nibazara yuko ngira hari kuba indi formulation kugira ngo nitwabe dusanga twiteze imitego murakoze usimbiye kuri alinéa ya kabiri ariko tumwa twasuye nyuma turacaye kuri alinéa ya mbere gufuta ka kantu ngo iri doit être multipartite cyo kwagumizaho
je guhindura kati iri peut-être niho hakiri ngo turagomba kumvikanako. Honorable Ndorimana Emmanuel. Nakoze kubahwa urongoye bino bikorwa kumpa akanya umuntu ariko arumva byo turiko turashikiriza hano uwo mengo turatinya yuko bavuga yuko turi mu mugambo umwe. Hari bayivuze yavuze ati ça a été la volonté du peuple, le peuple en 2025 yavuze yuko uwo mugambo umwe. Tuvuze ibyo abatwa batatu bavuzwe ngaha ntibaje barapresenta umugambwe officiellement, naho yoba ari mu mugambwe sene cyangwa iprona ce n'est pas officiel, ari ngaha en tant que représentant du peuple batwa. Rero kutinya yuko amakungu canke abandi bavuga yuko turiko turagomba kwanga ko umugambwe kwari umugambwe hari umugambwe mwinshi, Yesu nabishigikira kuko constitution y'u Burundi iruguruye ivuga yuko u Burundi uri mugambwe mwinshi. Ngaretse ko reglement d'ordre intérieur turiko turahinyanyura, nibazi yuko reglement d'ordre intérieur li statique, irahindagurika sero ibihe tuba tugezwemo. Uyu munsi rero turi mu bihe umugambwe CNDD-FDD ari watsinze amatora wonyene, nitwobinyegeza birazwe. Then nico gituma nibaza yuko jewe iri phrase govamwe nkuko commission propose. Murakoze. Murakoze. Honorable Ngendakumana Sylvestre. Murakoze kunyongera kanya. Nari namaze gutanga position yiwanje kubijanye nakaga phrase kagira kabiri kubijanye na politique, ungira mvuge kubijanye n'amategeko. Muri logistique nako turaronka umwanya kuyiga. Il faut éviter les probabilités. Niko twabyize. Uvuze ngo iri peu ahubwo ni exclusion. Nk'ubu turashinga amateka 108. Kikaba cyanditse uko naho harimo yindi migambwe turashobora kumukuramo ntaho yitwara. Ndabakara muri legislature heze. Hari abashinga amateka bari babiri ngaha. Mugabo kubera hari handitse ngo iri droit baragiye muri biro. Ari babiri gusa umwe yaciye agenda urasigara ngaha. Rero ikindi hira kabiri. Hariho le caractère obligatoire d'une loi. Iyi loi nayo turiko turiga, iyi règlement ifise la taille d'une loi organique. Si loi isanzwe mu Kirundi bavuga ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro. Ico gituma mubona nitwari tora ngaha ritegerezwa kuja muri cour constitutionnelle kugira ngo irabe neza yuko iyi règlement intérieur de l'Assemblée nationale yisunga ibwirizwa nshingiro. Ibyo bavuze rero kubijanye n'ama article n'ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro sindabigaruka ko je suis d'accord avec eux. Mugabo iki kintu cyuko twokwemera ko iri peut-être je m'insurge en faux kuko twa turiko turagifera dans le sens itari légal. Murakoze. Honorable Chiza Ernest. Murakoze nyakubahwa kumpa akanya. Jewe nagiye sinja kure kuko urabona habaye discussion y'umwanya munini, bamwe bavuga bati iyi phrase il doit être multipartite iveko, abandi bati yamara il peut être multipartite, abandi nabati kagumeho. Jene baza yuko habaye ma discussion y'umwanya munini kandi ashobora gutuma izi discussion zidashobora guhera. Muri rusa mandazi ino reglement baba duhabwa uburenganzira. Rero setanu yo kudesida yuko cova ko canke kagumako. Amona avis je mbona yuko ko baduhaye ubwo burenganzira. Tukatubona yuko tubona forme yiyi legislative turimo, mbona yuko akantu kova ko hama tukavansa n'ibindi bikorwa. Murakoze. Honorable Muhigwa Jean-Marie. Murakoze mwubahwa kunyongera kano kanya. Naje nta byinshi mvuga kuko izina gushikiriza bagenzanje benshi babivuze, ariko nongere ko yuko mu byukuri mu byashikirijwe byose burya
hari ibyatanze umuco. Iyi notion multipartite suppose la présence effective de plusieurs partis représentés à l'Assemblée nationale. Ni kumona ntandema nikibimbwira. Hanyuma rero turemanga tukemeza yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kiri muri multipartisme, kuko n'amatora aherutse twagiyemo mwarabibonye, imigambwe irenga 200 yaragiye mwihiganwa, hanyuma barundi sinzi baratora programme bayije inyuma y'umugamo CNDD-FDD. None rero ko turi ngaha turiko turatunganya iyi règlement intérieur, ni règlement intérieur propre kuri législature 2025-2030. Rero kujya ijya amendement tereke libere pare nkuko ujya mugwi w'abashinga amateka twahaye kino gikogwa babitunganije, mbona ataco vyokwica, kuko kano kantu tuvuze ngo iri droit woba ari umutego twiteze muravye ingene n'amashinga amateka yubatse. Hanyuma kandi muvuze ngo iri pe hako dutera confusion cyo tukitega umutego tugakuyeho naco bitwicira. Reka tugumane kurya urya mugo bashinga amateka badupropose iyi amendement ko bari ubutungane. Murakoze. Murakoze. Gwe twaba tugeza ngaha mu nkundire bijambo très honorable, hanyuma kitugeza tutacumvikanye ko turagira election. Murakoze. Murakoze muwa murongoye ino nama. Nivyo ikibazo gikomeye gituma bamwe bose bikangura, kuko kiba ari ikibazo nkoramutima. Rero ivyavuzwe sinegwa ndabisubiramwo, havuzwe vyinshi bimwe bimwe bisa, mugabo l'esprit irimwo kandi yumvikana abagiye bavuga, urumva ko bisunga amategeko, bisunga ibi, bisunga biriya. Ariko igihugu nkuko twabivuze, gutunganya igihugu no kuraba kure. Tugaruke rero muri makeyi, rijya il doit être multipartite. Reka icyo tukireke. Il doit être multipartite. Namwe mukaba mwavuze muti reka turabe kino gihe uko tumeze hano, kuko il doit être multipartite. Aba independant mubakuramwo, kuko si migambwe. Il doit être multipartite. Mugabo twebwe hano havuzwe byinshi sinigwa ndabisubiramo. Reka ijya il doit être multipartite tukireke, muga tuvuge tuti ile mucandike kugira mwumve neza, il est représentatif. Il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Donc, habahari. Kandi na honorable Zeno buriya uko navyumvise yakivuze nacyo cyagenda muri iyo nzira. Il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale. Nabo les membres soit baserukira imigambwe, soit baserukira bamwe twavuze les indépendants, soit bamwe bakopte bose. Donc ni ikintu gishobora kuduhuza twese présentement kugira ngo noneho dushobore
gukora tujya imbere murakoze koze ngira ngo abamane ko barasaba amajambo si bibi kuyasaba ariko yatwo ko avance si vous permettez kuko aho kantu kateye impari iri doigt iri peu dushizeho iyo phrase il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale cyo niza ko ari clair nkuko benshi babivuze règlement d'ordre intérieur nkuko na constitution bivuga itegurwa à chaque législature idutegura iyi règlement ni iyi législature mu yindi myaka hazotegura iyindi